ninde yoba afise ikintu kimuruhisha ngaho? Abakobwa benshi baruhishijwe no kuba igihe cyarageze ariko aracari wabo. Abadamu benshi bari mu ngo zabo ariko bamwe muri zo ngo bararushe kubera ko umugabo afise byinshi ariko arinjiramo. Abandi bagabo bari mu ngo bararushe kubera ko babuze ibyo bagaburira abantu. Abandi nabo n'abakozi bararushe kubera ko umushahara nushoboye kubatabara kumwishohagera bamaze kuyarangiza yose. Bisigura ngo iyi si tubayemo yuzuyemo abarushe. Nimba Imana indungitse like a prophet mu gitondo nk'iki kugira ngo nzane no message, ndabona Imana igomba guhindura ibintu ku bantu kanaka muri aya badebraga debos. Ese nawe kebe ushobora kuja ku kazi ugahura n'umuntu mukora hamwe ugasanga ararusha. Salomo wigiye yari Dubai yicaye arushe Dubai, ubundi ararushe kubera ko yabuze visa, we yarushe kubera ko yaronse visa. Ari Dubai ariko aribaza mana jewe ko bino bintu biriko birangora. Salomo yibaza ko arushe cyane, acabona undi muntu araje ariko aragurisha utuntu kwa kantu ashobora kukangurira. Uyo muntu yararushe kubera ko afise ubwoba bw'ukuntu azogaruka iwabo. Salomo nawe yararushe, ariko Salomo ni yararushe nk'uko uwo muntu yararushe. Salomo amubwira ubutumwa mu Cyongereza, Imana imugirira ubuntu. Uwo muntu aramubwira ngo urakoze nurushe ahejeje kuruhuswa nurushe. Abate n'umuntu arushe ahejeje gutabagwa nurushe. Nimba uwurushe yashoboye gutabara urushe, uwaruhutse ari wa Kristo. Oh my God, kanabaza bragade boza hadegos ndacaza adabrahade goza. Now dufise rero situation umwe wese afisi yiwe. Ni usanga umukobwa ava muhira akagenda kubwira mama wiwe ibimuruhishije. Mama wiwe kubera isoni akanga kubwira umwana wiwe ko na papa wiwe yarayamukubise ingumuzo ku mazuru. Amusanganye inkovu akabwira ngo nikubise ku kibambazi kandi asanzwe atari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Mama uwo mukobwa akabwira umwana wiwe, mwana nuko zubakwa, akagerageza kumuhanura. Umwana akagenda aruhutse akibaza ngo harukijwe nundi, kumbeje kuruhuswa n'urushe. Mu bisanzwe uruhukijwe n'urushe akongereye kuruha. And then umuntu avuye muhira agiye kwa docteur, yakubiswe n'umusonga. Monsieur le docteur, ndarusha. Yego, ingwara irambangamiye. Docteur akazana ibimashini byose bimaka gukubita ku mugongo beze nga circuit, ibindi akakuboha ngaha akagupima ku matama, agerageza gukora byinshi kugira ngo ubone ko ariko arakwitwararika, kumbe rimwe na rimwe ntacyo ariko arakora. Akaguhumuriza ugaca ugenda ukaruhuka kubera ko yaguhumurije, kumbe uwakuruhukije ku musonga afise diabete. Uratahuye isi? Nimba byaragushobokeye kuja kurondera uburuhukiro kwa docteur kandi ukemeza ko waruhutse, warukeneye cyane. Ndaje balebragadenos kalabrahadenos hadesh. Hallelujah. Warukeneye cyane gutonda muri biro y'umugabo avuga ngo mpemu wara ari kuri cyo yarandobanuje amavuta kugira ngo mbwira abakene ubutumwa bwiza, kugira ngo mvure abafise imitima imenetse. Now wait, mbandanye cyangwa ngarukize ngaho. Zelebragadeno mazabragadere ziya baba ziya rezo ya sima babidi aguruka. You see this young man, yuje mwe mwera biteye ubwo. You see this young man, he is full of the Holy Ghost. Come. Ngwino sinda hizi ngomba kuvuga. Now, this young man, ego ahuye na Kevin. Kevin alikuwa bwana numu na muruti ngomezi. Kevin arananiwe. Uyu agomba gutabara Kevin. Ego ashoboye kugerageza kuza kongereza ingomezi kuza Kevin kugira ngo bakubite ujya muntu, cyangwa ashoboye kugira ubwoba agaca yiruka. Nimba uyu kadogo ashoboye kwajuta ingomezi akagufasha kunesha, ni gute kuri wa wundi ataza no gukenera ingomezi zawe, azana nisiwe suzuye kugira ngo agutabare kompaya. Now isi rero yuzuyemwe abantu baryohererwa gufashwa n'ababongereza inkomezi hako bagenda gufashwa nubaha inkomezi. Kongereza abayazanye gusa icyo bita addition plus
cette force kugira ngo ashoboye gukora. Ariko uyo aya braga de monza la hade gauche. Now ngomba gutangura kwinjira hagati kurutsa abantu. Are you ready to receive me? Muriteguye kunyakira? Inze ndabazanira amakuru y'umugabo aruhuza. Uwavuze rero ngo nimuze kuri cewe abarushe n'abaremerewe afise izina. Wait now, imbere yuko ninjira ku mazina, Trump yitwande muri indi zina, sindamuzi izina. Ende Donald mwe muramuzi. Mu misiri imbere twamwibagiye nko twibagiye Obama, but Jesus azobandanya avugwa nkuko azokama avugwa. Understand what I'm saying? Now Trump uyo ni bari Ronaldo. Uyo Trump agerageje akagenda kuvuga muri Maison Blanche, abanyamerika murushe muremerewe nimuze kuri jewe. Mu masaha 3 Trump azobaje kudemisiona. Beyonce azoza kuko aruhijwe n'urumogi. Rihanna azoza kuko aruhijwe na Freemason. Na Bill Gates mwemera afise ibimuruhisha. Wibaze ku minota 3 Maison Blanche izoba imeze gute? Bisigura ngo umugabo umwenzi niwe ayubahuka avuga ngo arubahuka. Niyarinze kuraba ingorane ufise kuko yarabizi ingorane iyariyo yose wowe ufise ishake ibe directeur w'ingorane afise inyishu yawe.